ndashimiye cyane kandi yuko tugeze mu gihe cyiza cyo gusozera imyaka 15 twaravuze byiza twashitse ko n'ibindi byinshi bikiranguka twagira dutangure kubaha udushimwe. Uwa mbere twagashimwe ni ihinguriro rihingura umwavu w'ikizungu witwa Fomi, ihinguriro Fomi. Tubakomera amashimwe cyane. Musanze muzi ko Burundi butunzwe n'ibice 90% n'uburimyi ndetse n'ubworozi. Iri hinguriro n'ihinguriro rihingura umwavu wa kijambere kandi umwavu hinguye ku buhinga butuma isindimwa yacu iguma imeze neza ibona kanovera. Amakindi naco nuko irihinguriro byatumye abarimyi n'aborozi cyane abarimyi bigaragara neza yuko umwavu wabo utuma turonka umwimbu mwiza gusumba uwahoroza uvuye hanze. Ubugira gatatu irihinguriro Fomi byatanze akazi kugeza no munsi kubashika 1000. Urumva abantu si bake. Amakanda yo kubaragura kugwiza gatatu irihinguriro ryabo murumva yuko bashobora kuzoca bagwiza gatatu abakozi ariko barakorera. Murumva yuko bakorerukana ubukene hamwe n'ubushomeri mu cyacu. Iki naco bakoze ubushakashatsi n'ishira hamwe rya leta izabu rijeje y'uburimyi n'ubworozi ku buryo bagize ubushakashatsi bazana imbuto nziza zimeze neza cyane z'ibigori. Amikini naco batumye amafaranga leta y'agaciro yarungika hanze buri mwaka kugura umwavu imiliyoni 25 y'amadolari y'amanyamerika yasohoka buri mwaka. Abo ayo mafaranga yose rero asigaye akora ibindi muteza imbere igihugu. Irihinguriro kandi n'ihinguriro rigiye kwagura umwimbu rigashorera hagati mu gihugu no mu bihugu bibanyi kandi rikorera ronderwa n'ibindi bihugu kugira ngo umwavu mushogwe. Icyo tumare twahisemo kubaha urupapuro rw'umutsi, urupapuro kubashimira gwiteka hamwe kandi no kubashikiriza akabahasha ku miliyoni turabegeranye baducape neza bajya bamenyesha makuru nuducapura neza kwa ducafye baba dukita makofi cyo rigorana. Abakabiri ni hinguriro ry'ibinyobwa Imena Somusubire yo mu Kayanza irongowe na Ndoricimpa. Iri hinguriro rikaraza ni hinguriro naryo nyene ririko rirakora ibinyobwa mu ntara ya Kayanza. Mugabyo binyobwa bishogwa ngaha mu Burundi ndetse mu bihugu bibanyi. Amaze gutanga akazi ni akora ibinyobwa, arakora imitobe, agakora umuvinyu, agakora kandi ibyo byose bikora mu bitoke. Turimo twebwe abarundi ageze ku rwego rwo gukora ya nzoga nje mukamazi yitwa whisky mu bitoke. Murumva yuko ari iteka ku gihugu cyacu Burundi. Tumukomera amashi. Ikindi cyo gihambaye ihinguro ngiwe yahaye akazi kugeza no munsi abantu 1500. Mwumva ko ari benshi na leta ku mwaka nawe yinjiza ku munsi. Hanyuma kandi yagize amashirahamwe y'abarimyi barimo ibitoke ku buryo hirya no hino bate mu gihugu bacagira amasezerano iyo vyeze acagenda kubitora kugira ngo abihingure. Murumva yuko n'abarimyi bitoke bacaronka isoko. Iki naco ciza nuko ariko aritegura guhingura n'ibindi bishobora gufasha mu bworozi kuko ibisigarira biva muri ivyo ahingura bishobora gufasha mu mfungurwa z'ibitungwa. Kubw'ivyo kandi yinjiza amafaranga menshi mu kiga ca leta wiciye mu makori. Tumwongera amashi n'amatagisi. Nawe tumuhaye iteka bwo kumushimira hamwe n'akabasha ku miliyoni y'amafaranga y'amarundi kugira tumushigikire. Ndurutse Yohani w'Imuyinga Gashoho muri komine ya Butihinda. Ubu n'umugwiza atunga yagize ubushakashatsi ku giterwa c'ikigori c'umuceri akabatanga amatoni n'amatoni y'imbuto zirobanuye. Tumukomera amashi menshi cyane abanje. Uzumara ko amashi menshi cyane kuko bijyana no kurondera n'inyota nabyo birakenewe. Ubaye imbere neza.
kunyarusa kuko amazi yazindutse ageze hajya hafi yo kuyisoma Burundi. Mucamo abona ajya muvyeyi wahari. Hamikina shumugwiza tungo yakoze afise imirima minini cyane y'igiterwa c'icamwa gikomeye cyane ciza citwa pome twara tugura hanze amakongera kandi akarima ibitoke bya kijambe. Murumva yuko ari umurimyi adasanzwe w'umworozi kandi na cyane cyane yorora mu buryo bwa kijambere, arora inkoko n'ibindi bitungwa. Kugeza no munsi rero ivyo ariko arakora abikorana n'amashira hamwe agera 138 akafisa akazi yatanze muri abantu yahaye akazi bashika 6,000. Amato dusimira rero atubwira yuko agiye kongerezamwo n'abandi bashika kugira ngo dashikane abantu hakazi 10,000. Murumva yuko ubushomeri ko bugabanuka. Ico tuma rero tumuhana we urupapuro rwiteka kumushimira wizana rya leta y'u Burundi, amakandi tunamuhe n'akabasha ku miliyoni ko kumushigikira. Hari intara n'amakomine vyitanze mu iterambere uno mwaka wa 2019 twari dusozereye. Ibyo bafatiye ko n'ibintu bitatu. Twafatiye ku makomine n'intara yaranguye ku mfashanyo leta bahaye, imigambi baranguye ku mfashanyo leta bahaye biciye mu cakiga Fonike. Ubugira kabiri turavye amakomine n'intara baranguye mu bikorwa rusangi bafashijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cawe n'abene igihugu n'imvukira hamwe n'amashirahamwe yabo. Ubugira gatatu twafatiye ku byo baranguye bafashijwe mu mugongo n'ubushikiranganje bujejwe iterambere imigambi ya leta. Tusha dutangura rero intara yabaye ya mbere ya gatatu ni intara ya Ngozi ifise 86%. Izi ntara imwe tuyiha urupapuro rw'iteka leta y'u Burundi ibashikirije ko bakoze neza hamwe n'akabahasha ku miliyoni ko kubashigikira. Terime y'umuzinga. Wihenze muzanye tariyo. Mwana kwa n'umukenyezi. Indana kandi akarusi niyo yabaye ba mbere mu biringo bitatu byose ku ntora hafi jana kwijana. Nzokomanda bibuka nza kubagendera mu buzima busanzwe. Cyane bakandi nakabahasha ku miliyoni ko bashigikira. Itembere nk'umuzinga. Kandi no bambere baye nabambere gutura ibizo shingiro. Barabona cyane abanyakarusi. Intara ya Ngozi nabo tuba rupapuro rw'iteka ko bashimira rwa leta y'u Burundi bahaye hamwe kandi n'abanyene n'abahasha y'umuriyoni ko bashigikira. Ora matari mutembere nk'umuzinga. Utaha mu biringo bishasha bindi bishara do cy'uwa mbere. Zosenganye none bihuga rusange wawe. Nibagiye Imana bakakongera. Amakomine yabaye ane ya mbere mu Burundi mu mwaka uheze muri iyo migambi twavuze. Ikomine ya mbere yaronse amanota 100% ni komine ya Ngozi. Abajakurikira ikomine ya kabiri ni komine ya Rugazi yo muri mu ntara ya Bubanza. Agashimeshi. Nayo nyene baranganije ne komine Ngozi nabo baronse 100%. Ujya mukenyezi karaza yatwara amanota menshi cyane. Barabona cyane. Abazotoga mu minsi iri imbere muzi birabe neza.
kuko arahabona cyane. Acakurikira ikomine gira gatatu ni komine ya Mishiha Muzo yaronse amanota 97%. Hama ikomine ya kane ni komine mu ntara ya Bubanza ni komine Mpanda yaronse nayo nyene amanota 97% baranganije. Nawe tumushikije urupapuro rw'iteka ashirije na leta y'u Burundi hamwe n'ibahasha yo kumushigikira y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi tembere mu muzinga. Hari umuganga yitwa Sabiyumva Michel asanzwe atwara niwe atanguje murantunga niwe atanguje ishimumviro cyo kubaka ibitaro by'igipolisi ni nawe kandi muyobozi wa mbere yarongoye ivyo bitaro tumukomera bashimisha cyane. Mu cama cy'ibyo yakoze ni ibi yarasanzwe ari umusirikare yize iby'ubuganga hanyuma aja mu gipolisi mu mwaka wa 2008. Akiyashika yaciye abona ko apolisi batagira aho bivuriza nico gituma cyatangura kurondera ikibanza cyo kubaka mu ibitaro. Murumva ni cyumviro ciza. Niwe kandi cyatangura kwigisha abapolisi benshi, yigishije abashaka abapolisi ku majana 840 bo gufasha kuvura muri ivyo bitaro. Mu gihe byo biboneka cyane cyane ahereye kuvura abapolisi bakora kugira kutugwara. Hama kandi we yakoresheje abakoresha biwe baremeza ko yitanze tiziganya uyu muganga aracari muto afite imyaka 47 mu kubaka ivyo bitaro kandi ko bitaro bikora ivy'akarorero mu gipolisi. Nawe tumuha urupapuro rw'iteka ashikije na leta y'u Burundi hanyuma kandi tumushikiriza nawe nyene ibahasha yo kumushigikira umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Ubundi mupolisi yitwa OPC 1 Ninteretse Joseph niwe rero uno munsi ari umudogiteri adasanzwe ariko arongora ivyo bitaro by'igipolisi cy'u Burundi tumukomera amashimisha. Twasi mugabo umuyobozi rero w'ibyo bitaro by'igipolisi mu myaka 2 gusa yeze yubatswe ibyo bitaro by'igipolisi niwe muyobozi wavyo kandi ashinze ibisata 11 kandi bivura neza. Abitura ubwo bitaro baranezerwa cyane bakirwa neza bakanyarukirizwa icyo bagiye coco n'abavyeyi bagera kwibarukaho bafatwa neza cyane ku buryo n'uburyo yinjiza muri ivyo bitaro ibice 90% aca bishira muri konte gace biyikwa. Mwumva yuko umutungo w'ibyo bitaro bawufata neza cyane. Icyo tumare tumuhaye urupapuro rw'iteka ashikije na leta y'u Burundi ugushira ibikorwa byiza yakoze tumuhe kandi no mwibahasha y'umuriyoni yo kumushigikira terembere kumuzinga. Acakurikira kandi umukenyezi Singira nkabo Severine ariko araza muraza kumubona. Uyu mukenyezi n'umwanditsi w'umunyamabanga bamwe twita abasekreteri mu buyobozi. Ako kazi ko kumunyamabanga yagakoze guhera mu mwaka w'1973 gushika ubu aciye imyaka 47 ariko arakora aka kazi kandi nta banga na rimwe mu kazi kiwe irasohoka. Mu ncamake novuga yuko agumya ibanga cyangwa mvuze ko ari umugumya banga ese mba nihenze. Ikindi kintu rero turavuga yuko amaze imyaka 47
muri iryo banga ridasanzwe ryo kuba umusekreteri mu buyobozi, kandi iminsi yose imbere ya saa moya n'iminota 15 saa moya n'iminota 15 ashitse mu biro iminsi yose, kandi akarangwa n'urupfasoni, yakira abantu neza kandi akifata mu Burundi kazi. Nico tuma no munsi natwe leta twafashe ingingo yuko tuma urupapuro rwemeza yuko yaranguye akazi niyekeza, yaranguye akazi igihugu camujeje neza, atera iteka igihugu, atera iteka ubushikiranganje akoramo, atera iteka abamwibarutse. Nico tuma tuma urupapuro rw'iteka hamwe nakabasha kumushikira ku miliyoni amafaranga y'amarundi. Acakurikira umushikiranganje w'imigenderanire Deo Nizonkiza, ni Murundi aba mu mahanga, aba hanze y'igihugu. Uyakoze iki? Ni Murundi aba hanze y'igihugu ariko akiteza imbere mu bikorwa bitandukanye biciye mwishirahamwe wenyene yatanguje ryo mu Congereza ryitwa mu Village Health Works, riri mu Vyanda mu ntara ya Rumonge. Tumukomera amashyi menshi cyane. Aha kandi tuvuga yuko afasha mu bikorwa bidasanzwe by'iterambere, kuko mu mwaka wa 2015 mu gihe hari imigumuko we ntiyahagaritse, ahubwo yabandanije yongereza ingufu ku buryo aho hantu muhageze hari imigambi je ndabaza kuhaja, hari imigambi y'iterambere idasanzwe. Ubuhoho ariko arubaka ibitaro vy'Agakura ku musozi witwa Kigutu muri komine ya Vyanda mu ntara ya Rumonge ya Bururi. Bageze kabaciyemo abantu bavyanditse. Nico tuma rero leta y'u Burundi nawe tumushimira cyane mu kumara no papuro gwiteka kumushimira, ndetse no kumana kabahasha ku miliyoni amafaranga y'amarundi ngo tumushigikire muri umugambi mwiza guteza imbere igihugu. Termine kumuzinga. Hacakurikira bigana mwita umucamanza Maître Iteriteka Joseph akwenda baratari w'intara ya Cibitoke. Uyu yizi y'amategeko atwara intara ya Cibitoke, ariko ibineka yarangura kubwo ingabire ziri muri we. Yarakoze ikoperative yegeranije mu gwaruka rwaheje amashure, hama rero kaba ari koperative itanga akazi kadasanzwe n'iterambere. Mumaze ibisi mubona kuri televiziyo, amaze ibisi yerekana ubunye agezaho yatanguje urwaruka akagwegeranya ku buryo amaze kwikorera bunye bwabo amamashini akora amakara atari amakara ava mu biti, n'amakara ava mu micafu iva mu mazu n'ibindi byose vyegeranijwe. Ayo makara izo mashini yo bazikoze bigaragara neza yuko rero karakingira ibidukikije. Hamikina acha kuzo tumashini togira ngo dushobora gufasha mu bworozi, ugasanga ibifungurwa by'ibitungwa bishobora guhingurwa n'izo mashini bikoreye nabo banyeshure. Hamikina acho kidasanzwe nuko bariko barakora bidasanzwe kugira ngo barakoze bidasanzwe bacakora n'imbabura mwibumba, imbabura zo mwibumba zibungabunga neza ayo makara ku buryo mu ntara ya Cibitoke nk'abo bose ubu bunyaze ku ntambwe yo gukoresha ayo makara. Tumukomera abashimisha cyane. Iyi ni migambi yiyumviriye mu gushigikira wa mugambi ewe Burundi urambaye, kuko twasanze ivyorona amashamba kama hamwe n'ibiti nka mu Burundi hari ubworozi bajya baragira bagerereza ibitungwa, hakaba kandi no guca ibiti bakabicana ku bwinshi. Rero iryo yerekwa yagize amagara n'ubwo bwenge ashobora kugaruka hamwe
kugeza uno munsi rero ariko araterera muri wa mugambi wa Burundi urambaye tuko twashira imbere mugabo ubandanye abandi bakingira idukikije cyane ibiti hamwe no kuzana isuku aduherereye cyo tuma leta y'u Burundi nawe cyo tuma urupapuro rw'iteka wo kumushimira amatumwe nibahasha ni miliyoni yo kumutera intege Imana wezagire cyane umukenyezi yitwa Ndabihawe nayo Jeanne Françoise asanzwe akora mu bushikiranganje bw'imico kama n'inkino nawe nyene yabaye umunyamabanga mu bushikiranganje bw'imico kama n'inkino kuva mu mwaka w'1977 amaze imyaka 43 muri ico gikorwa adacererwa ku kazi kandi ntasibe no ku kazi bose baramushima ukuntu yitwararika ibikorwa by'igihugu no kwakira neza abantu bamugana no gushingura neza amabanga yo mu bushikiranganje tumukomera abashimisha cyane tunamenyeshwa kandi yuko akunda akazi ku buryo no ku minsi y'akaruhuko wewe asha yishimira kugenda gukora ku munsi wa 6 no ku munsi wa 1 murumva tumongera amashi twa twibesha nawe nyine mu rupapuro rw'iteka leta y'u Burundi muhaye gushima ibikorwa byiza byakoreye igihugu cyacu Burundi ubushikiranganje atera iteka n'abamwibarutse abavyeyi biwe nabo bakorana mu kumuha kandi nakabasha kumushigikira kumuriwe n'amafaranga y'amarundi Imana kuje imbere acakurikira umugwi rurangiranwa w'abanonotsi bagendana ubumuga bwo mu mutwe bo mu kigo cyitwa Akamuri kwijabe bayoboze gutahukana imidari y'inzahabu hamwe n'ifeza mu mahiganwa mpuzamakungu yo kwiruka imetero 100 yabaye mu kwezi kwa mbere kuno mwaka mu gihugu ca Egiputa ari Misiri twakomera abashimisha cyane kuko yakoze ngo byinshi cyane yakoreye igihugu yarabaye umushikiranganje umuyobozi mukuru wa radio televiziyo y'u Burundi umuhanuzi w'umukuru w'igihugu none bageze gufasha urumva n'abagenda n'ubumuga umutwe ku buryo baba bambere tumwongera amashi nawe nyene kwizina rya leta y'u Burundi tumu rupapuro rw'iteka kubashigikira kubashimira amakandi tunomwe nakabahasha kubashigikira ku miliyoni y'amafaranga y'amarundi gutera imihuzinga hacakurikira uwo umutama w'intambo yitwa Intore umwiyeretsi Intore yitwa Gwasamatayo wo mu giteranyi mu ntara ya Muyinga uwo mutama ariko araza afite imyaka 65 igihe Burundi bwakiye bwabuze nayo kwikukira mu biyeretse yararimwo hama kandi bwiga biterambere n'umuntu aherereye ntabwo bigeze bacanamo n'umunsi n'umwe uwo mutama kandi niwe ari ku noti ya 20 yarabaye rurangiranwa yaraserukiye Burundi abarongozi bose b'igihugu cy'u Burundi guhera kuri wa Gasore yaje ari umwiyeretsi nta mukuru w'igihugu n'umwe atagiye mu minsi mikuru yiwe abaserukira igihugu mu mahiganwa mpuzamakungu haba muri Amerika i Buraya no muri Afrika aserukiye Burundi cyo tuba twaje hitamwo ababonye hakiri kare bamushize ku noti ya 20 byo bavyiza mudugije kwindi noti ikurikira ya 20 byo byiza cyane ngira ngo abajejwe by'amafaranga aca biraba nawe nyene nka leta y'u Burundi tumuha urupapuro rw'iteka kumushimira ko yateramiye imico kama n'akaranga by'abarundi kuva kera gushika no munsi hanyuma kandi tunamushikirize akira mutanga
twegerane turegera ntangorane wewe tuze numvite abandi bavuga hari hanze tuje turamahoro masi tumu rupapuro rw'iteka izina rya leta y'u Burundi ryo kumushimira ko yatemye akaranga n'ibishokama y'abarundi cyo tuma kandi basha kumushigikira y'umuriyoni w'amafaranga ariko araza turashaka kubabwira neza yuko ari umunyeshure mu ntango kuva mwaka wa mbere usha mwaka wa gatandatu yarafise amagara meza kuri tesi Kamenge turamukeje cyane yobera kandi karoro bandi banyeshure murumva azi mwaka wa gatandatu bikagenda uko ari akaramiriza akabandanya kwiteka yateye umuryango n'igihugu akaronka amanota meza nkayo abandi bakomeye bataronse murumva yuko akwiye gushigikirwa cyane gose nico gituma rero tumuha nawe nyene urupapuro rw'iteka rwo kumushimira hamwe na leta y'u Burundi hamwe kandi nibasha yo kumushigikira y'umuriyoni w'amafaranga y'amaruzinga nibatera imbere uzuza urambwira nani ndogushigikira naje mwaranshigikira sawa utera imbere nk'umuzinga hari kandi gukurikira n'ishure ry'akarorero ryo tuta lycée d'excellence Ngagara tuhamashi ishure ryabaye ijyambere muzo twashize amashuri y'akarorero twegereje abana b'incabwenge abarundi ngo tubigishirize mu mashuri y'akarorero niryo shuri ryabaye ijyambere mu kibazo ca leta concours national uravye ingene iryo shuri rero ryitwararika indero y'abana n'amanota baronse biragaragaza neza yuko iryo shuri abarezi bayo hamwe n'umuyobozi bitwararitse cane inyigisho ku bana twabashikirije tubakeje cane twakeza n'abanyeshure muri iryo shure nico tuma leta y'u Burundi tuba urupapuro rw'iteka kubashimira hamwe n'ibahasha y'umuriyoni w'amafaranga amarundi yo kubashigikira Imana ibaje imbere cyane umwigisha yaminuje umukenyezi bigendako Marie Jose tumukomera abashimisha cyane uvuga kwiki asanzwe ari umwe mu vyegera by'uburongoye kaminuza y'umuco y'Ubujumbura yitwa Université Lumière de Bujumbura ubakaba kandi ari mu mugwi w'igibujejwe gukurikirana no gucungera inyigisho za kaminuza mu mashuri za kaminuza kuva mu mwaka wa 2011 yarabaye kirumara mu gwaruka kandi ugwaruka mubona mu buvyeyi ivyo yakoze bidasanzwe ni ibi yaratanze ubumenyi budasanzwe n'ubuhinga n'ubushakashatsi muri kaminuza mbere y'u Burundi abarurangiranwa no mu karere turimwo afise uyu mwigisha akaba n'umushakashatsi bigenda ko Marie Jose yanditse ibitabo byinshi cyane kandi byafashije mu makaminuza atari make yandika kandi arafasha n'abanyeshuri benshi mu kwandika bya bitabo bisoza amashuri yabo muri kaminuza bitama memoire ikindi naco abandanya akorana n'igisata kijeje gukingira ibidukikije no Burundi kaza dasanzwe wavutse mu ntara Gitega amakandi akaba afise imyaka 72 n'abana batatu afise urupapuro rw'umutsindo rwo mu rwego hejuru witwa doktora kandi mu bijanye n'ibinyabuzima by'ibiterwa na cane cane bishingiye ku miti kama sibyo gusa arimo bakenyezi b'abarundi kazi bake bemerewe mu makungu no mu karere kuba ashobora kurongora no kubaza no gutegura ibibazo bibazwa abantu bashobora guhabwa inama y'ubushobozi ya doktora tumukomera amashyi nawe nyene tumuha urupapuro rw'iteka ku izina rya leta y'u Burundi mu kumushimira
ku bigo by'iteka yakoreye igihugu n'akarere n'isi, ndetse tukamuha hamwe n'ibahasha y'umuriyoni yo kumushyigikira. Imana igwezagire cyane. Umushikiranganji umuyobozi wishikira mu bunyamabanga bukuru bwa leta yitwa Basigane Gaspard. Ubu nawe amaze imyaka 15 n'umuyobozi mwishikira mu biro by'umunyamabanga mukuru wa leta. Tumukomera abashimisha cyane. Amaze imyaka 43 akorera igihugu kandi atonda kare cyane ku kazi, ndetse n'imisi no gutagataha abandi batashe no ku minsi y'akazi no ku minsi y'atari y'akazi agakora, mbere birashika yuko anakora no mwijoro akarara mu biro. Yarabaye mwizigirwa aba mbere n'umunyamabanga muri wa mugwi waruje gutegura ibirori byo guhimbaza imyaka 40-50 Uburundi bwari bumaze buhabuje nayo kwikukira mu 2012. Tumwongera amashi. Nico tuma tumwana we nyene mwizina rya leta y'u Burundi urupapuro rw'iteka ko mushigikira kwerekana yuko yakora ibikorwa by'izigo cyacu cy'u Burundi, bagatanga akaruro keza, ndetse cyo tumuha ibahasha yo kumushigikira y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Utebere umuzinga mutaha. Ashaka kwikira kandi umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu asanze ajejwe iby'ingendo n'indinganizo y'ibikorwa by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, akaba yitwa umuhanuzi Honorable Nzomukunda Nadine. Ubu yabaye wa mbere yatowe mu mwaka wa 2005. Mashinga amateka bari bafise imyaka mike cyane, yakiri muto. Ubuto ni ingorane rero, kubera ubuto byaramugoye. Mugabo bigora abagabo n'abakenyezi bose barimo. Mugabo ingo igikomeye ni iki nuko byamugoye, murazi byabaye mu bantu byagoye mu n'amashinga amateka mu 2008 murabizi. Ariko icaba kiza gihambaye nuko yigaruye agasaba imbabazi, akabona yuko yaguwe kandi byaturutse ku buto. Abacaragaruka arasaba imbabazi, imbaraga arazigirirwa, acaragaruka gukorera igihugu kugeza no munsi. N'umuhanuzi w'akaroro yitanga atiziganya ku buryo ibikorwa umutamukanyi mukuru w'igihugu amaze gushikako vyinshi abise mu ruhara kandi abikora yitanga. Tumukomera amashimwe cyane. Mu mwanya mutonya amaze gusaba imbabazi no gutangura gukora, yasumbije benshi bakoze imyaka myinshi cyane mugabo atanyungu bizana. Nico tuma leta y'u Burundi nawe nyine mu kumushimira tumuha urupapuro rw'iteka rwo kumushimira no gukengura ibikorwa byiza yakoze, hama kandi tukamuha n'ibasha yo kumushigikira y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Nigenda muhereza, fata neza, nigenda muhereza arakiri gusa cyane cyo gutuma agaraneza dufotorega. Ariko arashimira Imana, arashimira Imana ko yavuye habi. Yo hoteli zo bakwe muzi usubye abandi ninde mukamya kana mugira uwo munsi w'abakozi mubakinye umupira mukagira akantu nkamwe nako muri koperative mukagira muko nyene uri mugwi wose no mu gisodo mu iperoto bikomanye mukaraba munsi w'abakozi mukaraba akantu mutanze ko gushimira wakoze neza. Uri natwe rero ubwo tuba tugira nk'akaroro keza, natwe twifuza ko mubikora no muhira mu muryango iwacu. Uno mwaka agashimwe twagateguriye umwana wacu yitwa Nkurunziza Dorcas, aronka amanota meza cyane mu ishure. Hanyuma kandi niwe mwana wacu w'umuhererezi yitwararika abandi bana batoya tureze muhira, nibo nangana kujya afite imyaka 12. Imyaka 12 yavutse mu bihe byiza. Hanyuma kandi amaze imyaka itatu ari muri wa mugwi w'abana batonya akunda guseruka ku minsi abandi bigeme
ba majorete amaze imyaka 3 awurimwo ntasira n'umunsi n'umwe nimenyerezo rero ntayisiba kubw'ivyo rero canikora ku mufuko w'inyuma wo muhira kugira ngo tumwagashime nawe nyene Imana imuhezagire cyane tembera umuzika agafoto we na ajoje nagufata kuko bijya bavuga sivyo none kandi mwegeranye mwese nga hari rwanda mufise nga dukomera shimana yacu nuko Imana iri kumwe natwe ibyo bokora byose Imana itarimwo nta na kimwe bimara turi kumwe n'Imana byose bigenda neza nifise ikibanza ca mbere kandi ikibanza ca kuri ku Burundi n'abarundi si rimwe se kabiri mubibona mu gusozera rero nigashimira abakozi n'abakoresha bose twakoranye muri myaka 20 imyaka 15 mwambereye abizigirwa awe narivuze rimwe bakanyitabira bakafata mu mugongo ndabashimiye cyane kuko nimwe mutumye nsozera neza ndashimiye kandi n'abatugwanije kandi batugoye kuko baducishije ubwenge haracari mwanya wo gukora mubane mudushigikira usha dusozereye abagomba batugwanya nabo turabahe kaze ntitubatinya nta ngorane turashimiye kandi abitanze batiziganya mu bene gihugu mu bagwiza tunga umwe wese yagize cyakora muri myaka 15 kudushigikira na cane cane abakozi b'Imana bo madini mashinga atandukanye badusengeye basenze Imana yumva irishura natanguye neza sozereje neza cyane gusuma uko natanguye ndashimiye kandi abene gihugu n'abandi barundi baje baradudushime naje baranshimiye ho naciye hose murabibonye abaje baratugabira abandi bakaduha kuvyo bimbuye kujya kwa dushimira byaduteye intege nituzovyibagira nkashimira kandi n'abene gihugu mu rusange kashimira igihugu cy'u Burundi kuko mu izina y'abene gihugu ndashimiye yuko abaserukira abene gihugu abashinga amateka n'abakimuza amateka tugiye gusozera kino kiringo cacu badushimiye na twebwe ku izina ry'igihugu no ku izina ry'abene gihugu twakomera amashica umugambwe wandeze ukandamura utantaje urugamba babanye nanje bikuba byose katangura turi kumwe nkabagiye gusozera turi kumwe ku buryo tugeze ku ntambwe nziza cyane nabo ngenda bashimiye ndabashimiye cyane bagumya banga nshiye kuri ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru ndabashimiye nshiye kuri ndayishimiye Wachoka kwa inkuru nziza cyane iyo Barundi mwese umwaka uzamango nkaya sije benze ko narongora ibirori nkibi nzoba nanje mu barorezi mu bandi dushigikira abarongozi bashasha n'umukuru w'umushasha kujya mwanyubutse ndabasabye ikintu kimwe muze mu gikore muze mu yoboke muze dukorera mu ngata inshuro gatatu gusumba uko mwanyobotse muzamugize neza cyane uburundi dusha gutera imbere hanyuma kandi mwame mugavye misi yose kuko abanse batugwanije ntaho bari baracariho mugabo ntaco bazotugira Imana kumwe natwe kandi Imana mu ruhande rwacu ntaho zotugwa ngo dushore murakoze Imana ibahezagire cyane